Bene data bwoko bw'Imana groupe bamaso namwe mwese shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugira ngo tuganire amajambo akomeye cyane atwereka ibihe tugezemwo uko biri nuko bimeze. Muribuka yuko ubuheruka tumaze iminsi twiga ivy'abacunguwe bashizwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga, ari nabo twabonye n'igitigiri cabo yuko bari 144 badomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Twarabwiwe yuko abo bazoba bari ku isi ariko bakazoshobora kwiga indirimbo ya wa mwagazi, indirimbo ihayagiza igihugu co mwijuru, indirimbo ihayagiza ubwami bw'Imana mwijuru, aho umugeni wa Yesu Kristo azoba yaramaze kuduganwa, ariko barya abantu 144 bakazokwiga iyo ndirimbo bari hariya ku musozi Siyoni. Abo rero bakaba aribo bacunguwe kugira ngo ntibaze bashirweko urumenyetso rwa Antikristo. Ndagira ngo mwene data uyu munsi twige amajambo akomeye cyane atwereka abazoba bari ku isi muri ico gihe, abazoba bari ngaha ku isi batazoba baduganywe mu ijuru, batazoba baduganywe mu gihe c'iduzwa ry'umugeni, abazoba bari ngaha bazoba batadomwe ku rumenyetso rw'Imana mu ruhanga rwabo, aho tugiye kubona ingene abazoba bari ngaha ku isi, ingene wa mwansi Antikristo azogera ahantu ategeka akabwira abantu bose gushirwa ku ikimenyetso ca gikoko, ariyo ya microchip, ikimenyetso kizoba giha uburenganzira Satani kumenya aho umuntu wese ari kugira ngo amukontorole. Mwene data, mbega muri iki gihe uvyifashemo gute, witeguye gute? Ndagira ngo nkangurire groupe bamaso ndababwire ko iki gihe atari igihe cyo gusinzira, atari igihe cyo kunuma no guceceka, ahubwo ni igihe cyo gusemerera, ni igihe cyo gukangura abantu bose, ni igihe cyo kugira ngo dukomeze urunani kandi dushishikare ndetse tuburire abantu bose aho batuye ku isi yose kugira ngo bitegure hatagira uw'inzamba y'akabanga izovuzwa ataritegura. Jambo ry'Imana rero tugiye kuraba ratwereka yuko abazoba bari ku isi atanumwe azosigara adashizwe ko ubwo rumenyetso rwa Antikristo. Ndagira ngo rero tuanze dusenga Imana kubwa amajambo meza. Mwene data, amajambo uyitegurire kuko tugiye kuyigamwo ibikomeye nibihambaye. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye cyane muri aka kanya kongeye kungirira neza, kuko mwami Imana nzimungiriye ubuntu kugira ngo dusangire na bene data ijambo ryawe ryera. Bwami bw'Imana buri hafi, Yesu agiye kugaruka. None rero mwami wacu ndakwinginze kugira ngo umugeni wa Yesu yitegure, umugeni wa Yesu Kristo abe maso, hanyuma twitegure kugusanganira mwami. Urakoze cyane. Ndasengeye groupe bamaso, ndasengeye abera bose abazokumvira ijambo ryawe bose, ndabagushikirije, ndabaze mu biganza byawe mwami. Ubagirire neza, ubaye kuguruka, bugurura umutima, maze mpwemu yera yinjire. Ndabishimye nkenguruka, mbisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ndagira ngo rero ndabahe kaze muri aka kanya tugira ngo dusome majambo y'Imana aboneka mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimbano ca 13. Turasoma duhere ku murongo wa 5. Murongo wa 5 haravuga ngo gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42, giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no kw'izina ryayo no kw'ihema ryayo no kubaba mwijuru, gihabwa kurwanya bera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose.
kandi ababa ku isi bose bazogisenga, umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve, namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri, namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bona ukwizera kwabo. Imana ishimwe cyane, haleluya. ngo aho niho ukwizera, aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bona ukwizera kwabo. Mwene data, iri jambo riduherukiye ko muri uku gusomera ijambo ry'Imana riratubwiye ngo aho niho ukwihangana kw'abera guserukira. Ninde azobasha kwihangana icyo gihe? Ninde azobasha guhagarara agahakana akavuga ati jewe icyo kimenyetso ca Antikristo ntimukishirako? Ninde udashoboye guhagarara muri iki gihe ngo ashingire intahe Yesu Kristo mu gihe umugeni akiri ku isi, mu gihe ishengero ry'Imana rikiri ku isi, mu gihe mpwemu yera akirimo arakora, akirimo arakoresha abasabyi bayo, mu gihe mpwemu yera yatanzwe kandi agatangwa ku buntu kandi agatangwa isabagire, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma y'ibyo nzosuka mpwemu wanje yera ku bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa banyu bose bazovugishwa nanje. Ivyo byashitse ku munsi wa Pentekote, igihe mpwemu yera yaza ku ntumwa. Mpwemu yera ari kumwe n'ishengero. Umuntu rero atariko aravuga ubutumwa uyu munsi, umuntu atariko aravuga ngo tumwumve, umuntu atariko arashinga intahe ngo tumwumve, umuntu atariko arasenga Imana ngo asengere bene se, umuntu atariko arahimiriza abantu ngo bihane, umuntu atariko aravuga ubutumwa ngo asemerere, azobusemerera ryari? Azovuga ryari? Mbega ico gihe ntihazosokoroka? Udasokorotse igisaha, ubu rero aratubwira ngo niho azosokoroka. Bene data, ndagira ngo mutahure musobanukirwe ko aho niho ukwihangana kw'abera kuzogaragarira bona ukwizera kwabo. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo kizohabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota, kizohabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Aya mezi 42 turibuka ko ayo mezi ari nayo twabwiwe yuko cya cyumweru kizogaburwamo kubiri. Igice ca mbere kizoba igice c'abavugishwa n'Imana babiri, bamwe bazohaguruka bagashingira intahe Yesu Kristo, bakabwira isi n'amakungu kugira ngo bitegure ntihagire uwuhirahira ngo asenge ico gikoko n'igishushanyo caco, ntihagire uwuhirahira ngo ahave abangikanya Imana n'ibigirwamana. Bazohaguruka baburira isi kandi bongere bateguze abari mu isi yuko ubwami bw'Imana bugira buze. Abo rero bazovugishwa amezi 42. Ayo majambo tuyasomye mu vyahishuro Yohana igihimba ni ca 11 umurongo n'uwa 2. Twarasomye amajambo avuga ngo intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Kandi abanshingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Imana ishimwe cyane. Tubonye ibintu bibiri. Tubonye icambere yuko hari amezi 42 abanyamahanga bazosiribanga igisagara cera. Aya mezi 42 niyo yaya twumvise tubonye hano mu vyahishuro Yohana igihimba ca 13 umurongo n'uwa 5. Hatubwiye ngo gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Aya mezi 42 turabona neza yuko azoba ari amezi Satani azoba yarungitse Antikristo kugira ngo aduge ave kuzimu aje kurwanya babashinga ntahe babiri. Babashinga ntahe babiri bazogwanywa, hanyuma ico gikoko kizobanesha mbere kibice. Hanyuma rero
ico gikoko kizoca kibandanya amezi 42, kizobandanya gihereye muri ya myaka 3 n'igice babashinga ntahe babiri bamaze bashinga intahe, naco kizoca giheraho gisubire gifate iyindi myaka 3 n'igice ariyo mezi 42. ngo kizohabwa kanwa kavuga ibihambaye, kizohabwa kanwa ko kurogota ku Mana no kubaba mw'ijoro, kizovuga ibihambaye. Muribuka ko aya majambo ari amajambo twize avuga ukuntu kizoza kikicara mu rusengero kikiyerekana ngo ni Imana, maze kugezaho cita Imana. Yesu Kristo yarabivuze neza ngo nuko rero ngo aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, ngo usoma aracayibara. Hano rero umurongo wa 6 turavuze ngo giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no kw'izina ryayo no kw'ihema ryayo no kubaba mw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Iki gikoko arico kizira c'ubuyobe bw'ubugesera, arico Antikristo, kizoza gitangure guteranura akanwa, gitangure kuvuga amagambo yo gutitura Imana, yo gusuzugura Imana, kandi ari navyo bimaze kuba no muri kino gihe turimwo. Ubu tuvuga haramaze kubonekana abigira bakomeye bahindura, banyuranya, bagwanya umugambi w'Imana, bashigikiye abarongorana bahuje ibitsina, bagashigikira ibitari byigeze bishigikirwa. Ivyo rero bikaba bigaragara neza yuko wa mwansi yamaze gutangura gusotera kandi yamaze kuza. Mwene data, usuzume urabe ibihe turimwo nibitwereka ko turimo turashika muri ico gihe, turimo turinjira muri ibi bihe byavuzwe. Umurongo w'indwi watubwiye ngo gihabwa kugwanya bera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Iki gikoko arico Antikristo kizotwara imiryango yose, gitwara ibihugu byose, gitwara amakungu yose, gitwara n'amahanga yose, ngo ababa kw'isi bose bazogisenga. Aha rero niho ngira ngo nsobanurire umuntu wese ndamubwira nti ninde azohagarara, ninde atazoshirwa ku ico kimenyetso ca Antikristo, ninde atazogisenga. Ubwo abantu bamogoreye gukora ibyaha, ubwo abantu bari inyuma y'amadini, amadini ababwira ati kora ibi bagaca bikora, amadini ayigisha ibi bagaca bishigikira, ubwo amadini arimo ararekurira abantu ubutinganyi bagaca bemera, bakaguma bari muri iryo dini, kandi babona ko iryo dini ryamaze kuba idini rya Antikristo. Ubu byari bikwiye ko bantu bari bakwiye kumenya ko atari igihe cyo gusinzira. Amadini menshi yaramaze kuzana ubuyobe n'ubuzimire, ari naco gituma abakristo abiteguye kuja mu ijuru bagomba kuhabera amaso. Ngo kizorwanya bera kibaneshe, kandi ngo kizohabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose. Aha tuvuze n'amadini yose. Amadini yose azoba ari ngaho muri ico gihe azogwanywa kandi azotegekwa, kandi ntawe uzosigara inyuma. Muri ico gihe rero kizohaguruka kibagwanye, kibaneshe, kibice. Umuntu rero binaniye gushingira intahe Yesu uyu munsi, binaniye kuvuga ukuri uyu munsi, binaniye kwemangira ukuri imbere y'abantu batoya, abantu basanzwe, azoshobora gute guhagarara imbere y'urupfu, guhagarara imbere y'abamwica, guhagarara imbere y'abamuhata, y'abamuhatisha igitugu? Muri ico gihe abantu bazoba bakeneye kuramuka, bazoba bakeneye kugira ngo babeho ari uko baronse ico kimenyetso ca Antikristo. Bizocura iki kuno munsi? Uno munsi abantu bacecetse, abantu bahoze, abantu banumye, abantu bavuga ngo uko zivugijwe ngo niko bazitamba. Kubera iki uyu munsi abantu bagiye nago bakavyemera, bakemerana? Ariko mwene data, ico gihe cyo nicagera, niho rero witeze kuzovyuka, niho witeze kuzohaguruka, niho witeze rero
kuzosokoroka. Ndagira ngo nkubwire ko igihe cyo gusemerera ni iki gihe turimo, n'uyu mwanya wawe nanje twagiriye ubuntu n'Imana. Imana ihabwa icubahiro cane. Umurongo w'8 uratubwira ngo kandi ababa kw'isi bose bazogisenga, umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe ko ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Bene data, ngo umuntu wese, hano ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kandi ababa kw'isi bazogisenga, ngo umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese, ndagira ngo rero tuhasobanurikirwe, dusobanukirwe yuko hazorobanurwa abazoshirwa ku kimenyetso kandi barafiswe igitigiri. Ni igitigiri c'ibihumbi 144. Muri ico gihe bambwira ngo harobanuwe, ngo bavuze igitigiri kuko ari mu Bisirayeli, ngo mu bandi mu yandi makungu ngo nta gitigiri kiriwe kiravugwa. Ndagira ngo nkubwire ko igitigiri cyo mu makungu nico mu mahanga nico mu moko yandi yo mu bindi bihugu Yohana yakibonye mu ijuru. Yohana yagize acyabona mu ijuru bariko barahungabanya amashami y'ibigazi. Abazoba basigaye ku isi ni barya bashizwe ku rumenyetso, nibo gusa bazoba barasigaye ku isi. Abandi bose bategerezwa kumenya ko bari munsi y'ubutegetsi bw'iki gikoko, kuko ngo abo bakwisi bose bazogisenga. Aya n'amajambo yanditswe kandi yanditswe muri Bibiliya, ntabwo ari amajambo ndimo ndafonda, ariko ndimo ndasoma. Umurongo w'8 ngo kandi abo bakwisi bose bazogisenga, umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe ko ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Mwane data, asangwa izina ryawe ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo, uri mu bazoduganwa mw'ishengero rizoduzwa, rya shengero rizoduzwa umugeni wa Yesu azoduzwa. Uri muri rya shengero rizoduzwa rizokumva inzambo y'akabanga. Wowe witeguye Imana ikugire neza, urahiriwe kandi urera kandi waratsindanishirijwe. Shishikara ukomeze, shishikara uramirize, shishikara ubandanye. Jambo ry'Imana yatubwira ngo uwezwa niyezwe kandi ashishikare yezwe, ugororoka nagororoke ndetse ashishikare agororoke. Uwandura mu mutima nawe kandi nashikare yandure, ugabitanye nawe niyongeranye ashishikare agabitanye. Yesu Kristo aravuga ngo ndaza vuba, nzanye ingero, ndetse ngo ndaza nk'igisoma, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana ihabwa icubahiro cyane. Umurongo w'9 uratubwira ngo namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve. Iri ni jambo rikomeye cyane. Namba hari umuntu afise mpwemu yera, namba hari umuntu yujujwe yasutswe ko mpwemu yera, niyumve. Namba hari umuntu ariko aratega amatwi, niyumve yuko kwa aya majambo arayukuri Imana. Aya n'amajambo Yohana yahishuriwe, aya n'amajambo Yohana yarabwiwe, arabwirwa ngo igitabo ngo ubutumwa uhawe ngo cuburungika ububwira abandi. Ntabwo cyashizwe ku kidodo ngo cugaranwe, kuko iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana cyarugururiwe ishengero ry'Imana, kubera yuko cyagiye guhabwa Yohana ari uko mpwemu yera yari yaramaze gutangwa. Mpwemu yera yari yaramaze gutangwa, ariko turibuka yuko Daniel igihe yahabwa amabanga akomeye atemerewe kuyasobanukirwa cyane ngo yasobanure, kandi ntabariho bo mu isezerano rya kera bayasobanukiwe kugeza mpwemu yera atanzwe. Mpwemu yera niwe yaje gusobanurira ishengero. Nico gituma uno munsi turiko turasobanurirwa, wowe nanje dusoma tukabwirwa ibiriko biraza bikubiye muri aya majambo akomeye cyane. Muri buka majambo avuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero, ngo namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve. Amashengero ndwi, buri shengero ryose ryagiye ribwirwa ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Mpwemu yera ariko arasobanurira ishengero, mpwemu yera ariko arasobanurira umugeni, kugira ngo umugeni ahari
yicara agavye, yicara yiteguye, yicara ari maso. Mesura impuzu zawe, mesura ikanzo ryawe. Mwene data, nimba hari aho wahora ufise ibifashi canke inkwahakwaha bikaba byari byarakuboshe, tangura ubyikure, wikure ibifashi, wikure izo nkwahakwaha, wikure ivyo byose bikakubuza kwidegembya muri mpwemu yera. Niwakire mpwemu yera agusobanurire, agutahuze, umenye ibihe turimo ko ari ibihe bikomeye kandi bisaba ko umukristo agomba kuba maso. Umurongo w'10 uratubwira ngo namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri, namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bona ukwizera kwabo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Aya majambo aratubwiye ngo namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. Ico gihe ndabibutse mbabwira yuko ari ca cyumweru canke ryayinga rizoba ryahinga rije gukwiza ivyumweru 70. Narabwiye ko ico cyumweru kizoba kirimo amategeko n'amabwirizwa, kizoba ari cyumweru abayuda bazoba barakoze igikorwa gikomeye ku isi, bongera kubaka urusengero, bazokongera kandi bashinge urwo rusengero. Mugabo urwo rusengero nibamara kugubaka, Antikristo niwe azocaza aruvugiremwo, arutegekiremwo, arushingemwo amategeko. Abayuda bazozana ivy'abaherezi batanguye gukerera ibimazi bimena amaraso, hanyuma baca bagarukana ya mabwirizwa. Amabwirizwa avuga ngo iryinyo rihogwa irindi, ijisho rihogwa irindi. Uwukoze ku isabato bacamugira ko nyina ry'amategeko yabitegekanya. Uwukoze ikindi caha cyose agafatwa. Ico gihe namba umuntu yagerewe kwicwa, uwakoze icaha namba agererwa kwicwa mu vyagezwe vya Mose, nuko biri nyene ico gihe azoba agenewe kwicwa. Namba uja gupfungwa azojanwa nyene bamupfunge, namba uwo bica bazogenda nyene bamwice. Ico gihe bizoba ari ngere ku yindi. Nisha gitumira ijambo ry'Imana rivuze ngo namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri, namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Uri ndabangura inkota akica mugenzi we, nawe nyene ahashize mugenzi we nawe nyene bazohamushira. Uwishe uyundi nawe bazomwica, uwibye uwundi nawe bazomwambura utwiwe, uwaciye ukuboko uyundi nawe bazomuca ukundi. Iryinyo rihogwa irindi, kuko bizoba ari ibihe bisubijwe mu mategeko, kuko abayuda baranse kwakira umwami Yesu umwami n'umukiza, barindira kuzosubira kubaka urusengero ngo rwabo bagarukana ingoma y'amategeko. Ico gihe rero abayuda barabikoze, bazokongera babikore. Ahubwo ikibabaje, abanyamahanga twagiriwe ubuntu, turonka agakiza ku buntu atacu umuntu atanze. Ikibabaje no kubona ukuntu abanyamahanga baneneje ako gakiza, bagashaka kuzosubira mu mategeko, bakazoguma bari ku isi igihe ishengero ry'Imana rizoba ryaduganywe. Yesu Kristo yaratanze igihe cy'ubuntu. Ndagira ngo mbibutse ko iki gihe cy'ubuntu Pawulo yagisobanuye ko aravuga ngo Imana yarashizeho igitigiri. Hariho igitigiri Imana yashizeho, ntabwo ciriwe kirandikwa, ntawe ukizi igitigiri, ariko Imana irakizi. Ngo ico gitigiri rero c'abanyamahanga nicaramuka cuzuye, Imana izoca igenda mu Bisirayeli isubire rero irabe ko yorokora amasigarira. Ico gihe rero mwene data, ndagira nkubwire ngo ayo mategeko azokongera agaruke. Ndagira ngo aya majambo kugira ngo uyasobanukirwe ingene hariho igitigiri Imana yategekanije kigomba guturuka mu banyamahanga. Kumbure wowe ushobora kuba utayasomye, reka twongere tuyasome. Ni mu Baroma igihimba ca 11 umurongo n'uwa 25. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bene data, singomba ko mutamenya iribanga, mwoye kwiyita abanyabwenge, n'ibyuko habayeho
gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsa aho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mw'ishengero. Imana ishimwe cane. Hano turabonye iri jambo rikomeye ngo gushitsa aho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mw'ishengero. Igitigiri gikwiye, ico gitigiri nicakwira, ico gitigiri c'abanyamahanga nicuzura, Imana izociza yugare iki gihe c'ubutumwa bwiza nk'uko tubibona Matayo 24:14 ngo kuko ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose bubere icabona amahanga yose, maze umuhero w'isi uzocuza. Ico gihe rero ubutumwa buzohagarara, ico gihe rero ishengero rizovanwaho, ico gihe rero hazocagarukanwa amategeko, hazocagarukanwa kubaka urusengero. Iyo bavuze kongera kubaga inka, kongera gucumita ibimazi, no kuvuga ngo hagarukanywe amategeko ya Mose, hagarukanywe ubuherezi bumwe bw'Abayuda. Ubwo rero no kuvuga ngo hugawe igikorwa civuga butumwa, hugawe igikorwa civuga butumwa. Rero mwene data, hano turabonye ngo hariho igitigiri categekanijwe c'ishengero kigomba kwinjizwa, kigomba kwinjira. Mwene data ni wihane, ni wakire Yesu Kristo. Bicitwa uyu munsi, uyu n'umunsi wawe mwiza, n'umunsi wo kwakira Yesu, n'umunsi wo guhinduka, n'umunsi wo gukizwa. Wewe ukifise ibikuboshe, utaraheba, ugifise ibintu, ugifise ugitwaye, birekure, bireke, bihebe, bisezerere, hanyuma winjire mu ishengero, winjizwe muri iki gitigiri, maze izina ryawe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Mwene data, aya majambo tuzokongera kandi tuyakomeze duhera aho twari tugejeje. Uno munsi turaje hano ku murongo w'icumi, tuzobandanya kugira ngo dukomeze turabe ivyo iki gikoko kizokora muri aya mezi 42 yo mu gice kigira kabiri, kuko hari amezi 42 yo mu gice ca mbere aho babashinga ntaye bazoshinga intahe, hanyuma hazobaho ayandi mezi 42 yo mu gihe Antikristo azoba arimo arakora ibikomeye, atera ibimenyetso ku bantu, kandi ko hatagira n'umuntu n'umwe azosigara atabiteweko. Ubwo rero ndagira ngo ntuzocikwe n'ubu butumwa. Kandi mwene data, wewe uri kurumva iri jambo ry'Imana, shirako wihane, shirako wature, shirako uhebe icaha, shirako uhagarike ibyo wa mwansi yakubeshe byose, umusezero mbwa ati nagasaga. Witegure rero kuduganwa muri iki gihe ishengero ririmo ritegura kuduzwa. Imana iguhezagire, Imana ibagirire neza. Reka turangizanye dusenga Imana. Mwami wacu data uri mu ijuru, ndagushimiye kuko wongeye kungirira neza. Ndagushimiye mwene data kuko umugiriye neza, wongeye kumuha iri jambo ryo kumukangura. Ndamusabiye ngo amazina yiwe yandikwe mu gitabo c'ubugingo, maze data uja ibyaha byiwe bihanagurwe. Ndamusabiye amaraso ya Yesu, ndamusabiye kuhagirwa, ndamusabiye kwezwa, ndamusabiye kwemangira muri bino bihe mwami twagiriwe ubuntu. Twongera data buja guhabwa kano gahe, none akagahe mwami twahawe. Ndagusabye ngo abatarakizwa bakizwe, abatarihana bihane, abatarezwa bezwe, abataratunganywa batunganywe. Mwami urakoze kubavyumvise bose no kubamaze guhitamwo no kubamaze kwitegura. Ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ubishimirwa ndavyambaje nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Yesu abahezagire cane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero z'itelefone utanguza igiharuro 1-819-588 ubusa 7. Umwami Yesu abahezagire cane, amen.